Umunyamakuru koresha umwanya, umunyamakuru yakoreye igihugu cy'u Burundi umwanya utari muto muri entertainment, aho yakunze kuvuga amakuru y'abaririmbyi bagiye batandukanye, ndetse bamwe akabasanga naho basanzwe baba akabakoresha ibiganiro. Ni umunyamakuru mu nyuma yahinduye atangura kwinjira muri politike, biboneka yuko yaza aravuga amakuru ya politike agiye atandukanye. Ni umunyamakuru yakunzwe n'abantu benshi, nubwo abenshi mu bamukunze mukritika bivanye n'ibiganiro yakora, ubona yuko imvugo ziwe yaza arakoresha atakinyabufura yashiramwe. Umwe mu bantu koresha umwanya wenyine ubwiwe avuga ati umuntu n'umuntu wa mbere asanzwe ambangamiye, ni umuntu asanzwe yitwa Chimamanda, n'umuntu ubona yuko amukorera ama attack agiye atandukanye. Ariko kandi none abamenyesha yuko igihe koresha umwanya yigeze kwitwarirwa n'umuryango wa Simbizi wa Semavumba. Chimamanda yaramubaye hafi cyane, yabaye hafi cyane koresha umwanya, ku buryo bw'uko koresha umwanya wenyine ubwiwe avuga ati kure kugwa kwanje ndabikesha ubu Chimamanda, kubera ko wanka gusesera amaraso igihugu akarigatwa n'imbwa. Rero twe twaramaze kubitahura bamwe turavuga ati reka dukorere igihugu cyatwibarutse. Umuntu azokumva ashaka kungira nabi arahawe ikaze, nzomwakira. Ibintu Ekes Don yavuze yashikirije ku mbuga ngurukanabumenyi hirya n'ino, abantu benshi baravyumvise. Ariko rero abatavyumvise reka manze mukurikirane kwanza aka video gatoyi gusa, cenda babwira impamvu yakoresheje cover ashirako RIP, yongera ashirako abantu bafite isandugu bagiye, yongera avuga muri langage vyumvikana neza yuko mengo jewe koresha umwanya napfuye. Reka manze mukurikirane aka video cengaruka tubiyagiko. Umunyamakuru koresha umwanya, umunyamakuru yakoreye igihugu cy'u Burundi umwanya utari muto muri entertainment, aho yakunze kuvuga amakuru y'abaririmbyi bagiye batandukanye, ndetse bamwe akabasanga naho basanzwe baba akabakoresha ibiganiro. Ni umunyamakuru mu nyuma yahinduye atangura kwinjira muri politike, biboneka yuko yaza aravuga amakuru ya politike agiye atandukanye. Ni umunyamakuru yakunzwe n'abantu benshi, nubwo abenshi mu bamukunze mukritika bivanye n'ibiganiro yakora, ubona yuko imvugo ziwe yaza arakoresha atakinyabufura yashiramwe. Muri uno mwanya uwo munyamakuru turiko turavugana ari mu mazi abira. Muri uno mwanya uwo munyamakuru agenda yinyegeje bivanye n'iterabwoba, ariko arakogwako n'abantu bagiye batandukanye, na cyane abantu basanzwe barahunze igihugu cy'u Burundi, abantu batakiri mu gihugu cy'u Burundi, abantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi babandanije kumutera ko ubwoba, ndetse koresha umwanya wenyine ubwiwe akabona yuko umwanya uwari wo wose bashoboye kumusinzikariza ubuzima acanye bakamukura kuri inosi y'abazima. Nikoresha umwanya rero inyuma yaho avuye mu byo gutangaza entertainment yinjiye muri politike, aho ubona neza cyane yuko mu kuvuga ijambo arivuga uko aryumva atakinyabufura ashiramwo, ndetse kandi no mu kuvuga kwiwe nta bintu by'ibiharuro birebire ashiramwo, ijambo uko rije niko arishikiriza. Ariko rero ni n'umunyamakuru twavuga yuko kamere kiwe mu kuvuga ikintu nta muntu atinya, ntaraba ngo urinde cyanye uri igiki, ico yiyumvisemwo kukubwira uwo mwanya nyene ahita akikubwira. No mu buzima busanzwe niko asanzwe ameze, uko nyene no mu gushikiriza amakuru niko asanzwe ashikiriza amakuru yiwe. Muri kino gihe rero twavuga yuko koresha umwanya ari mu mazi abira, na cyane ko ari no mu bibazo vy'uko asanzwe ariwe areze abana biwe, bivanye nuko umugore wiwe batakiri kumwe, bivanye nuko yamurungitse mu bihugu by'Abarabu kuja kurondera ubuzima, hama aca asigara aba ariwe areze abana. Ariko rero akavuga ati jewe ikibazo mfise gusa ni cy'abana banje, abana sanzwe ndeze, mbega ari nkamwe nohura n'ikibazo icari cyo cyose abana banje bosigara mu buzima nyabaki, bosigara babayeho gute, ko narirya mama wabo asanzwe
asanzwe atawuhari. Koresha umwanya, uwo mwanya tuko turavugana n'umuntu atariko aranaboneka ahantu na hamwe, n'umuntu yatakaye mu bantu yarasanzwe agenderamwo, ntabwo bakimubona bivanye nuko wenyene akubwira ati security ya mbere canke ukwicungera kwa mbere no ukwicungera wewe wenyene ubwawe, ukareka kuguma uboneka muri buri kibanza. Koresha umwanya afise ama atake y'abantu benshi basanze bari mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda n'abandi bagiye batandukanye, bivanye n'ibiganiro yama akora, ubona neza cyane yuko asatira inzego zo mu gihugu cy'u Rwanda, akazibwira ukuri, akazibwira ivyo aba abona yuko zitariko ziratunganya neza nk'abategetsi nk'uko bari bakwiye kwitwara canke ivyo bari bakwiye gukora ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Koresha umwanya kandi n'umuntu twavuga yuko asanzwe afise abana batari bake, abana bagiye batandukanye, kubera ko mu ntara zigiye zitandukanye afise abana bagiye batandukanye. Ibi vyose n'ibintu bikomeje kumubera intambamyi kuri we, kuko avuga ati none aba bana banje bose mbega bazoca babaho gute, mbega bizoca bigenda gute? Ariko nubwo biruko arinyavya canke ararondera uburyo akoramwo ikiganiro, kandi ntabwo arigera ahindura ubwoko bw'ibiganiro akora. Nibijya biganiro nyene bijya nyene bariko bamuterera ko ubwoba, nivyo abandanya akora. Umwe mu bantu Koresha umwanya wenyene ubwiwe avuga ati umuntu n'umuntu wa mbere asanzwe ambangamiye ni umuntu asanzwe yitwa Chimamanda, n'umuntu ubona yuko amukorera ama attack agiye atandukanye. Ariko kandi none abamenyesha yuko igihe Koresha umwanya yigeze kwitwarirwa n'umuryango wa Simbizi wa Semavumba, Chimamanda yaramubaye hafi cyane, yabaye hafi cyane Koresha umwanya, ku buryo bw'uko Koresha umwanya wenyene ubwiwe avuga ati kure kugwa kwanje ndabikesha ubu Chimamanda, kubera ko yarambaye hafi cyane mu kundemesha n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko uno munsi ibintu byarabaze guhinduka, byabaye ibindi, bivanye nuko Koresha umwanya amakuru ashikiriza ari amakuru asanzwe atandukanye nayo Chimamanda ashikiriza. Chimamanda ashikiriza amakuru yo gushaka kwerekana yuko Uburundi ari igihugu kibi, ari igihugu gitwawe nabi, ariko Koresha umwanya nawe akaza avuguruza ivyo Chimamanda avuga. Kumviriza ayo majambo makei ko ni vyinshi, ni kiganiro kirekire cy'iminota nka 10, ariko je nashimiye ko mumviriza ko kugira tuyage. Ndibaza murazi neza yuko twebwe twaje tuva mu bintu vy'imiziki, togora ibintu vy'imiziki vya entertainment, ibintu bigiye bitandukanye, abasani, abakinnyi b'amasinema, niyo yari domaine yacu hanini cyane, ivyo bintu twakorako cyane. Ariko tumaze kuna yuko igihugu catewe, twarahinduye system, turavuga ati no, reka duhaguruke tuvugire igihugu, dukorere igihugu, kuko bacu umugani mu Kirundi bati wanka gusesera amaraso igihugu akarigatwa n'imbwa. Rero twe twaramaze kubitahura bamwe turavuga ati reka dukorere igihugu catwibarutse, kuko nigo twarazwe n'abasokuru n'abasokuruza bacu. Je na papa wanje yakunde igihugu kubi, yarakunde igihugu kabisa, yarinze afa na matema yaje barambwira ati pawe kweri yarakunde igihugu kabisa. Urumva rero ivyo bintu rero naho biza vyica imigenderaniro n'ibindi bihugu, no, kwera jewe example sokuru wanje arafise umugore wo mu Tanzania, umugore w'umunyarwanda kazi, arafise umugore w'umukongomani, urumva abo bose yagiye arateragira imbuto. Bisigura yuko yaravye aravuga ati turi bamwe, ariko igihugu cyakwibarutsa bari kimwe cyonyene. Rero Ekes Don ibintu, impamvu yavuze ivyo bintu nuko hari ama message yagenda arahabwa n'abantu bamwe ngujya muhungu ngo muhanure uko nuko akumva neza yuko umengo kuvugira igihugu kuzibisha abantu basanzwe baponda bavuga nabi igihugu, umengo na makosa. Abantu benshi n'abarundi bagenzi bacu barakunda abandi bo mu bindi bihugu bavuge nabi igihugu, ariko twebwe ntituvuge ivyo. Rero twaravyanse, je uzontahura zona, utazontahura ntazontahura. Rero Ekes yaramaze, narigeze kumubwira ati kaka jewe sigaye mfise ubwoba mu mutima wanje ko niwe muntu wa mbere ushobora kuyaga nawe ibintu vya life bisanzwe n'ivya entertainment, kuko murazi ko ubwa mbere na mbere natangwe nakozi wiwe kandi imyaka myinshi. Rero naramubwiye ati kaka je sigaye mfise ubwoba mu mutima wanje kuko security yanje sintimeze neza. Urabona tuba mu makartier asanzwe cyane, urabona ivyo dukora ni ibintu bibabaza, hari abantu bibabaza.
rero ashaka kutugira mission je nkaje wondondera yondonka vyoroshe gose yondonka ewana uko nyumvira gusa kunkorera ikibi yondonka ariko nizera Imana yanje yuko atakibazo na kimwe kandi nkisanzura ko nzi neza ko ndi mu gihugu kirimo umutekano amahoro n'umutekano rero numamvu novuga ati nuwo vyiyumvira ivyo bintu sinibaza yuko ego yondonka ariko hari izindi nzira yo manza gucamwo kandi murazi ko atabanga rihari rero kandi nkabanzi neza yuko abo bigira bo vyoca mu bagenzi banje bajya tugendana dusangira dukorana yani bo vyocamo rero no mpamvu wa Kesi yavuze ati koresha umwanya ari muyabira ndibaza mubisa akajambo yahereje ko ati ari muyabira no mumurize n'abavyeyi banje n'inshuti zanje n'umuryango jewe vraiment ndi mu kazi nkuko bisanzwe kandi nta kazi katagira risk n'abafundi arashobora gukoroka ariko arubaka inzu n'abashoferi ashobora kubagonga bagapfa rero ibi bintu ni ibintu bisanzwe mbonye umubandi banditse ngo rest in peace hariho n'abantu nabona banyandikira ngo bitemane ngo uri muzima bashaka kubaza ngo umuntu uri muzima none wewe wanyandikiye message wowe yagiye cyangwa urantelefone ndita ucumbaza ngo uri muzima no ni titre ni bibiganiro byacu birasaba amatitre n'amakava ariko gusa nuko na wene umengo yararengeje cyane rero jewe n'ukuri nta kibazo gusa uzokumva basi ni nka attention umuntu azokumva ashaka kungira nabi arahawe ikaze nzomwakira murakoze cyane